Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye ntiteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwiba mwanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'umutekano, aho mu gisoda c'u Burundi harimwo ikibazo gikomeye cane, aho abasoda bariko baranyuruzwa bakaburwa irengero mu gihe abandi bariko bararungirwa gupfira muri Kongo mu ntambara iriko irabahuza na M23, ariko intambara abasoda badatahura ico izamarira igihugu. Hakaba hari amakuru ateye ubwoba kandi ababaje ariko aravugwa mu gisoda c'u Burundi turi buze kubashikiriza mwido nido y'aya makuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba arabana n'ibiriko birakorerwa umugambwe uzi imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi seneri, umugambwe uzi imbere mu bitavuga rumwe n'ubutegetsi kandi akaba ari umugambwe ukunzwe cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko ubutegetsi bukaba buri gukora ibishoboka byose kugira ngo busambure uwo mugambwe, kuko umugambwe uri ku butegetsi wamaze kubona neza ko umugambwe seneri igihe uzaba ugihari utazashobora kuwutsinda mu matora. Akaba ariyo mpamvu nyine umugambwe uri ku butegetsi uri gukora ibishoboka byose kugira ngo uburagize umugambwe seneri. Naho hari amakuru menshi nyine twabateguriye ari kuvugwa muri uwo mugambwe, byose nyine turaza kubashikiriza mwido nido y'aya makuru. Saya gusa hari n'andi menshi cane atandukanye ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, yose nyine tugiye kubashikiriza mwido nido y'aya makuru. Wifuza kuzajya mu wa mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Tutatevye rero amakuru yacu tutatangurire ku nkuru iteye ubwoba kandi ibabaje iri kuvugwa mu mugambwe seneri. Gitega, ingoro y'umugambwe seneri yo ku mutumba wa Muguta komine n'intara ya Gitega yaraye ibomowe n'abantu bataramenyekana muri iri joro rishira wa gatandatu Kigarama 2023. Iyo ngoro ikaba yariko yubakwa n'abanywanyi b'umugambwe seneri. Abarongoye umugambwe seneri bagatera ivyatsi iyo ngendo, bagasaba abajejwe intwaro n'umutekano gukora amatohoza abakoze iryo bara bagahanwa bimwe biboneka. Ni mu gihe ku mutumba wa Rutegama uhana urubibi n'uwa Rutumba wa Muguta naho nyine ingoro y'umugambwe seneri yabomowe, ariko gushika ubu yaba abajejwe intwaro canke abajejwe umutekano ntaco bigeze bakora ngo bakore amatohoza kubariko barasambura ingoro z'umugambwe seneri, kubera ko nyine murazi neza ko intumbero umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD n'ufise ni wo gusambura seneri yose, kuko baramaze kubona ko seneri yamaze kubarusha ingufu. Ni mu gihe ku mutumba wa Rutegama uhana urubibi n'urutumba wa Muguta naho nyine ingoro y'umugambwe seneri yabomowe, ariko gushika ubu yaba abajejwe intwaro canke abajejwe umutekano ntaco bigeze bakora ngo bakore amatohoza. Hagati aho muri komine Mpanda zone Musenyi umutumba Murengeza, ibendera ry'umugambwe seneri ryashinguwe mu gatongo ko munsi nyine n'akarwi k'imbonerakure. Abariko barakurikirana Ndabanyikwa Aproneri na Ndayishimiye Frederic bakaba bahagaritswe babwirwa ko umugambwe seneri utemerewe gukora inama canke ngo haboneke ikimenyetso cawo, kuko ngo ibikorwa vyawo byahagaritswe n'ubutegetsi. Ni mu gihe mu ntara ya Ngozi naho nyine hari abari bahagaritswe bariko bimukira mu ngoro nshasha y'uwo mugambwe, naho nyine ibendera rikaba ryaraye ryibwe hakaba hataramenyekana uwaritwaye. Byose nyine bikaba biri kuba mu ntumbero
umugambwe uri ku butegetsi CNFD ufise wo gusambura nyine umugambwe seneri, kuko umugambwe seneri uramaze kugira imbaraga nyinshi cyane kandi uramaze kugira ubushobozi bwinshi cyane, akaba ariyo mpamvu nyine umugambwe uri ku butegetsi ubona ko umwanya n'umwanya batazabatwarana intebe isumba izindi mu minsi iri imbere, bakaba ariyo mpamvu nyine bari gukora ibishoboka byose kugira ngo basambure umugambwe seneri. Mbere y'uko twerekeza ku nkuru irebana n'ibiriko birabera mu gisoda c'u Burundi, amakuru yacu tubanze tubabwire ibiriko biravugwa n'abanyagihugu barengewe n'amafaranga bariko barakwa y'ishuri, mu gihe babona ko nyine ayo mafaranga atari gukora ico yagenewe. Mbahe mwiriwe nashaka twebwe ababyeyi bo mu ntara ya Gitega, komine Bugendana, zone Mutoyi, umutumba Karehe, Ekofo Karehe, mutubarize umuyobozi w'iryo shuri yitwa Simbadumwe Pascal ukuntu komine Bugendana yoshinga itegeko yuko kira munyeshuri wese yiga muri kominare Bugendana ategerezwa gutanga 3,200 by'agashira kabute k'abakosa kivi, ariko twebwe ababyeyi bo kuri Ekofo Karehe, umutumba Karehe tugatanga 5,000 umwana wose, mu gihe ku yandi mashuri batanga 3,200 umwaka wose, kuko ariyo yashinze na komine. Twebwe turi kuri Ekofo Karehe, umutumba Karehe, zone Mutoyi, tubajije uwo muyobozi impamvu dutanga 5,000, yatubwiye yuko 1,800 ari ayo guhemba abanyezamu, mu gihe tuzi yuko amahera yo guhemba abazamu atangwa na komine kandi amatwi adusumira na komine irasohora amahera y'abazamu. Rero twebwe ababyeyi dushaka mutubarize utwara indero mu ntara n'abandi babijejwe ahantu ico 1,800 ahantu umuyobozi wa Ekofo Karehe agishira 8, ndetse batubwire impamvu ayo mafaranga batayahereza abakutsa kivi ayashira, kuko ntitubyumva ukuntu twebwe ababyeyi ari twebwe twohindukira tugatanga amahera yo guhemba abazamu mu gihe komine yasohora, kuko birumvikana umuyobozi n'icegera ciwe barya amahera menshi cyane, kandi ico kintu n'ujejwe indero muri komine arabizi, barayasangira. Ubu byitwa yuko badupungurije mu mwaka uheze twariha umwaka wose 5,500. Twebwe ababyeyi bo ngaha kuri Ekofo Karehe twararushe cyane n'ayo mahera y'ikirenga dutanga ku mwana umwe wese yiga kuri iryo shuri. Ikindi naco n'ubu tukibaza tutaratahura neza, kuva mu 2017 gushika mu 2019 ngaha kuri Ekofo Karehe, umutumba Karehe, zone Mutoyi, twatanga umwana umwe yiga kuri iryo shuri amahera 705 batubwira yuko yari ayo guhemba abakutsa kivi 50, nayo ari ayo guhemba abazamu. Kugera ubu rero twebwe ababyeyi biradutangaza cyane, mu gihe kuva mu mwaka w'2017 gushika mu mwaka wa 2019 twariha 700 ku mwana umwe wese, abakutsa kivi agashira kabute kabo baronka 60,000. Mwumve neza ibyo 60 babihembwa umwana umwe ariha 705, ariko ngo arengaho nyine 500 n'ayabazamu. Rero ubu kuva mu mwaka wa 2020 twatanga 3,600 muri komine yose, abakutsa kivi bace babakorora batangura kubahemba 50,000. Uyu munsi rero tukibaza ababyeyi kuki ubu amahera bayadugije dutanga akaba menshi cyane ku mwana umwe muri komine, abakutsa kivi bagaca babakorora aho kugira ngo bongere ayo mafaranga. Icyo ni ikibazo twibaza turi benshi. Mutubarize musitanteri hamwe n'utwara indero muri komine Bugendana ayo yandi mahera ahantu bayashira, kuko twebwe twari tuzi yuko ayo mahera yose ari ayo guha abakutsa kivi, kandi aho abakutsa kivi bahembwa 60 bahembwa ku mushahara ku mashuri n'abayobozi babo, ariko ubu bayajanye muri komine baciye batangura
kubaha ayo 50 none ntimwumva yuko ajya musitanteri hamwe n'utwara indero muri komine. Iki ni ikibazo gikomeye cyane ababyeyi bariko baribaza. Ikindi bagihembwa n'abayobozi nta kwezi na kumwe bataronka agahembo kabo, ariko ubu yagiye muri komine mu buruhuko bwa mbere bwa Noheli hamwe n'ubwa kabiri mu kwa kane, ayo mezi abiri nta gahembo kabo baronka, mu gihe bitanze bagakoresha ibibazo muzi ingene ibibazo birusha. Baheruka bakoresha ibibazo no kuvuga amanota bagatanga nyine amanota, ariko bagategereza ko bahabwa amafaranga bagaheba. Ibiriko biratera abanyagihugu agashavu gakomeye cyane, bakabona nyine ko ibintu biriko biraba byari bikwiye gutorerwa inyishu. Tuvuye kuri iyo nkuru nyine, amakuru yacu tuyabandanirize kuri ya nkuru twari twababwiye iriko iravugwa mu gisoda c'u Burundi, aho nyine ibintu bitoroshe kandi ibintu bitera bija ku murindi mubi cyane. Twamenye uwajanye Kaporali Ndikuriyo Jean. Twaheruka kubaha inkuru y'umusirikare aherutse gusohorwa mu ibohero rikuru rya Mpimba, kuva ubwo akaba atawuzi irengero ryiwe. Inkuru iheruka yavuga ko Kaporali Ndikuriyo Jean yakuwe mu ibohero rw'igenekerezo rya 26 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2023, ariko wawe na Koloneli Serge Nibigira batazira Gikona, ari nawe muyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba. Twagumye tubaza iyo Gikona yamujanye canke abo yamuhaye. Twararaye turonse inkuru y'imvaho inakosora itariki Kaporali Ndikuriyo Jean yakuwe mu ibohero. Wabyiboneye atwandikiye ati: ndabaramukije, jewe ndi mu Mpimba, ndafise utuntu tubiri nokongera ko ku nkuru mwatanze yerekeye Kaporali Ndikuriyo Jean. Ubwa mbere, Jean Ndikuriyo yahamagawe na Gikona itariki 25 z'ukwezi kwa 11 2023 isaha 9:30 mu biro bya Gikona. Jean Ndikuriyo yasanzeyo uwitwa Prime Niyongabo atwara documentation muri meri ya Bujumbura. Ashitse mu biro, Gikona yamubwiye ati: jana n'uyu muntu araheza akugarukane. Jean Ndikuriyo nawe ati: anjane hehe kuyu atarukiza yonjanako? Gikona ati: nurukiza kuko ashaka kugufasha dosiye. Prime nawe ati: mo diregiteri, reka mbere ndakwandikire agapapuro, naho byoteba ejo nzoca ndamuzana. Prime yaciye yandika nk'amajambo makeya ariko tutamenye ibyo yanditse. Prime yaciye amutwara ubwiwe, kubera yuko twari tumenyereye abo Gikona aja gukubitisha ariko bagagaruka. Twari tuzi nyine ko ari ibyo bamutwariye bagiye kumukubita, ariko bakaza kumugarura. Ariko yaratebye mbere abaza gupfungwa mu Mpimba. Bavuye muri documentation batubwiye ko atahuriyo. Byahise nyine bidutera ubwoba bukomeye cyane, tugahita dukeka ko ashobora kuba yaragandaguwe. Prime Niyongabo yaramaze abantu. Iyi nkuru y'ibyashikiye Kaporali Ndikuriyo Jean irateye amakenga. Iyo umuntu amaze gushika mu Mpimba aba ageze mu minwe ya pariki. Mu mategeko uyu ntasubizwa kwa OPG. Documentation ikora akazi k'inyamiramabi. Prime Niyongabo ni umwe mu bakozi b'iperereza yaranzwe n'ibyaha bikomeye cyane, birimwo kunyuruza abantu bakaburwa irengero ryabo. Kuba amaze indwi zibiri ataravuga iyo yajanye Kaporali Ndikuriyo Jean ntibihumuriza na gatoya. Umuryango wa Kaporali Ndikuriyo Jean warishikiye kubaza Kaporali Serge Nibigira batazira Gikona iyo yajanye uwabo, aho hari hirya y'ejo ku igenekerezo rya 5 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023. Gikona yishuye ko abaryango batogira ubwoba, ko azi neza iyo ariko ari muzima. Abaryango barasabye ko Gikona yahamagara telefone y'uwumufise maze bakumva ijwi gusa rya Jean Ndikuriyo. Gikona yarabyanse, avuga ko ari mu kazi kenshi azobikora hanyuma. Izo nyishu za Gikona zarongereje amakenga y'umuryango. Birahambaye ko Gikona na Prime Niyongabo bavuga iyo Kaporali Ndikuriyo Jean ari. Kaporali Jean Ndikuriyo yahagaritswe ku igenekerezo rya 1 ukwezi kwa 5 2023 aho yari mu karuhuko iwe ku mutumba wa Magara muri komine Bugarama, intara ya Rumonge. Yaciye ajanwa gupfungwa muri polisi militaire, aho naho yahakuwe ku wa 5 ukwezi kwa 5 2023 ajanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba.
niko gusohorwa ibohero kwa 25 ukwezi kwa 11 2023. Tubibutse ko muri Mukakaro 2023 Elivase Niyongabo yakahagaritse Desire Manirambona aja kumupfungira mu iperereza, mu nyuma amusohokana ijoro ntiyamugarukana, aca atangura kubesha ko yamutorotse. N'ubu birahambaye ko yerekana vuba iyo apfungiye Kaporali Ndikuriyo Jean ataratangura kubesha ko yatorotse canke se niba nyine yaramugandaguye nabyo bikamenyekana, abaryango be bakareka kuguma basiragira. Banywanyi bacu ni ngaha duciye dusozerera amakuru kari kabateguriye. Wipfuza kuzajya mu wa mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico busabwa nta kindi no gutyana kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro by'uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.